guys, muri video ndabereka ingene ushobora kwigurira konti ya 1xbet udakoresheje nimero ya telefone, ata nimero ya telefone ufise, ukugura konti ya 1xbet hanyuma ugatanga gukina byose bikagenda neza. Okay, ndagusaba ko application ya 1xbet nyine nk'ibisanzwe baza kwinjira mu like this, ukaja ni deconnect, hanyuma ndabereka ingene ushobora kwigurira konti ya 1xbet ata nimero ya telefone birinze kugusaba. Okay, uti deconnect and kwa wewe ugura application ya 1xbet uza gushikira ahantu hameze uko. Si atakwinjira muri 1xbet application yawe nkuko kubikiza zino etape ngiye kwereka. Nta nimero ya telefone bigusaba ijya code barungika. Abantu benshi byama bibagora kubera ijya code bashobora barungikira kuri nimero ya telefone, abandi ngo bakayibura ibintu nkuko. Uza gushikira ahantu hameze uko, ushashana handitse registration cyangwa hanyuma uri gukoresha by phone. Mwara mukoresha by phone ukoresha kano ka mbere one click cyangwa se un click ku bantu bakoresha telefone ziri mu Gifaransa. Hanyuma waza kuza nyene ugumize ko igihugu cyawe urimo cy'u Burundi, nyimba uri mu Rwanda uko, nyimba uri muri Kenya uko, hama amafaranga nkaza gumiza amarundi. Ikintu cihutirwa ngale kuri aka kantu aka ko promo code waza kucuza uce wandika mu ndome nkuru ijambo Sakabagano nkuko. Hanyuma heje kugira ibi ucugira register. Kuri register aka karabanza ukemeze aka kavi over kugira wemeze ko urenze imyaka 18 kuko abantu bemerewe gukoresha 1xbet n'abantu babaneze imyaka 18. ucuja rero handitse register, hanyuma bacaguha code de verification ucandika bine bihari ubona nyene mu ndome nkuru. Ari cyo mu ndome nkuru ucandika mu ndome nkuru, ari chiffre wandike chiffre nkani GUE hamuranyarutsa. Hanyuma ucukora verification nkuko bacaguha compte. Bana bacaguha compte ngaha bamaze kuyima, ucugira screenshot na model pass yayo, username na model pass, ucuza hano kuri next. Konti ya 1xbet ukaza kuba urahejeje kuyiyugururira mu mwanya utarenza iminota nk'ibiri. Ndabibereke turinde connection. Yes, murabona ko twaje kwigura konti ya 1xbet. Wawemerewe gutanga gukora amadepo, ugakora ukaraba ku nkino ugapaliya konti ya ushenga muri menu. Murayibona ngi ni ID mubibona rero. Nimero ya telefone uzoyishira ko mu nyuma hageze ko utangura kurotira waranakinye wanashaka n'inshuro nyinshi zose wifuza, hageze ko complete uriya midondoro n'ibindi. Babizi ko cyo hano mu gukomeza mwidondoro hano enter details. Mu gukomeza mwidondoro cyo hano kuri enter details hamugasha izina ryawe, first name, izina rya kabiri, birthday, ibiki uzoshanza kuri party ya kabiri nyine wuzuza nimero ya karanga muntu, ugashyira muri nimero ya telefone mu nyuma. Nta code uzobugikenera, nta code barinda kuguha, nta message bashaka kuguha kuko konti bisanzwe iriho. Hanyuma ukacutera urotira. Thank you for watching this interesting video. Mwibuke ko code promo ari Sakabaganwa mu ndome nkuru, niyo code promo yonyene yizewe igufasha gutsinda amafaranga menshi. Pari rero gerageza amigo yawe kuri no saison 2025 2026. Thank you for watching.